wari gufata ingingo ubunyene inshuti wari guhitamwo kuko imbere yawe hari urupfu n'amaganya inshuti wari guhitamwo kuko imbere yawe hari ubugingo n'amahoro mbese niwapfa ubona ko woja he none niwapfa ubona ko woba uwande menya ko ni kuri wewe guhitamwo kimwe kuko vyose birindiriye wewe Inshuti mukunzi ukurumviriza ibiganiro vya radio Vyizigiro, uyu ni wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugira tubane namwe muri no mwanya mutonya cyane, ariko rero umwanya w'ikimazi uri kumwe na Jackson Nkeshimana. Ngira ndakubwira ijambo rivuga riti Imana yumvise gusenga kwawe kandi yabonye amarira yawe. Vuga uti amen. Uti Jack, ni jewe mbwirwa? Yes, ni wewe. Imana yumvise ugusenga kwawe kandi yabonye amarira yawe. Reka dusome igitabo c'abami igice ca 20 ku murongo wa 5. Igitabo ca kabiri c'abami igice ca 20 ku murongo wa 5. Turasoma mu izina rya Yesu. Atiriti subira inyuma ubarire Hezekiya segaba w'abantu banje. Utuku ni kuhora Imana ya sogokuruza Dawidi agize. Uti ngo yumvise ugusenga kwawe abonye namusozi yawe. Tugarukize ngaho. Ndasubiyemo. Uti ngo yumvise ugusenga kwawe abonye amusozi yawe. Shiraho izina ryawe. Uti yumvise ushiraho izina ryawe. Uti yumvise ugusenga kwa, reka je nshireho gwanje, yumvise ugusenga kwa Jackson yabonye namusozi ya Jackson. Shiraho izina ryawe. Ndasubiramo kandi. Abonye amosozi ya Jackson kandi yumvise ugusenga kwa Jackson. Aya n'amajambo Imana yaritumye umuvugisha Yesaya kubwira Hezekiya. Sinza kwinjira cyane mu nkuru za Hezekiya yari yabwiwe ko yo kwitegura kwagiye gupfa, ariko rero arasaba Imana kugira ngo Imana imubwiye neza kugira ngo ashobore gusubira kubaho, Imana imongera ikindi kiringo cyo kubaho. Ngomba kuvuga hanini cyane kuvyerekeranye n'amageragezwa n'amarira woba urimwo. Urafise amajambo abiri ngaha twabonye, n'amajambo abiri. Imana yumvise ugusenga kwiwe kandi irabona n'amarira afise, n'amajambo abiri. Nawe ushobora kuba uri mu gusenga kandi ukaburi no mu marira.
urasenga kumbure kubera impamvu zinaka z'ibibazo wowe urimo kandi ukaba uri kurarira bivanye n'amageragezwa kandi woba urimo. Inyishu ije kuri ivyo bintu byose bibiri ati yumvise ugusenga kwawe kandi yabonye n'amusozi yawe. Vuga uti amen. Nimba iryo jambo ugifuriza uwundi urashaka kumwandikira nawe nyine message. Ndazi ko aya masaha kenshi mu amateguye amayinite kugira ngo mwandikire abantu hirya no hino mubwire ati yumvise ugusenga kwawe kandi yabonye amusozi yawe. Warasenze kenshi kandi sinzi impamvu warasenze bivanye n'impamvu kanaka z'ibibazo wowe urimo watejwe n'ibi canke biriya. Ibitera ibibazo ni byinshi, ibitera amageragezwa ni byinshi, kandi ibituma umuntu ashobora kugira ingorane canke amageragezwa ni byinshi cyane. Ni nkuko hariho n'ibindi byinshi cyane bituma umuntu arira akagira amusozi. Ariko rero no kuremesha ndakubwira ko amageragezwa afise umunsi atangurirako kandi afise n'umunsi ahererako. Niko na musozi afise umunsi atangurirako kandi akagira n'umunsi ahererako. Mu gitabo igitabo cya Ecclesiastes niho havuga ati hari igihe cyo kurira hakaba n'igihe cyo guhora, hari igihe cyo kwegeranya amabuye, hari igihe cyo gusanzaza amabuye, hari igihe cyo kubaka, hariho n'igihe cyo gusambura. Ngoma ndakubwiye kuri ico gihe cyawe cyo kurira wamazemwo ibihe byinshi ko kiheze. Rero uno munsi hagira hatangura ikindi gihe rero cyo kunezerwa. Vuga uti amen. Kuko amaze kubona amusozi yawe abamaze kwemera ko agiye kukwishura. Yumvise ugutakamba kwawe. Ndibuka ijambo Imana yabwiye Abisirayeli ko yumvise amarira yabo batakamba bari hariya muri Egiputa, bari babayeho nabi cyane. Ntawuzi nawe simbizi, wowe ni ubizi ibibazo urimo, ni ubizi. Jackson arashaka ko batazi ingorane wowe urimo, ariko urazizi cyane kurusha abandi bose. Ingorane urimo urazizi kurusha umugabo wawe muri kumwe, kandi urazizi kurusha umugore wawe muri kumwe, urazizi kurusha umuvyeyi wawe, urazizi kurusha abana bawe. Ni uzizi, ni uzitahura. Amarira warize ni menshi, none agira guhozesha. Umva iyo Mana kuba wishuwe uno munsi, mbega sigitangaza. Yumvise ugusenga kwawe kandi yabonye n'amusozi yawe. Ngira ndakubwira ikindi kintu, nuko kenshi umuntu aba ari mageragezwa ntabazi niyo amageragezwa ava. Kenshi amageragezwa ava mu bintu bitatu, mu buryo butatu. Hari igihe ategwa na Satani, hari igihe ategwa n'abantu. Mvuze abantu harimo na wewe urashaka kwitera amageragezo cyane ukayategwa n'abandi. Hari n'igihe amageragezwa arikurwa n'Imana. Ngomba kuvuga hanini rero kuri ayo mageragezwa Imana iba yarekuye. Hari igihe Imana ishiraho umuntu canke ibintu canke ikintu gituma uba mu mageragezwa, kandi ukabona neza ko ari Imana, kuko Imana ntivyari binaniye ko irekura, ntivyari binaniye ko yo kugurura inzira, ntivyari binaniye ko yo guha akazi. Warize ufite diplome, ntivyari binaniye ko wokira yangwara, ntivyari binaniye, ariko yabirekuye kugira ngo bibe, kugira ngo muri ayo mageragezwa nyene irabe ingene uza kuvyifatamo, kugira ngo inyuma y'amageragezwa maze kiguhanura, maze igwanagura n'amusozi. Imana iragukeba maze kandi ikakuvura ikironda. Uti Jack, ivyo birabaho? Yes. Imana niyo yakomanajije umutima wa Farao, ituma Mose ati genda mu mubwiruko, ati mugabo umutima we nawe komantaje. Umva ayo mageragezwa atari Imana yarekuye ko Abayisirayeli bayacamo. Nawe kumbure ivyo baruko ugasenga, wasenga kugira ngo vyuguruke, ahubwo bikaca vyongerekana bikugagwa gose, kuvuga ati Imana none bimeze gute? Kumbe ni Imana yabirekuye ko biba. Reka dusome mu gitabo cya Yobu 5:17-18. Avuga ati hahirwa umuntu Imana ihana, nuko rero
ntukagaye igikangiro cy'ushobora byose, kuko ariyo ikomeretsa kandi ikaba ariyo isomora. Tijak iryo jambo naryo narinzi Yobu 5:17 na 18. Kuko ariyo kuri 18 avuga ati kuko ariyo ikomeretsa kandi ikaba ariyo isomora. Iragukomeretsa mugabo kandi akaba ari kuvura. Mugabo birindiriye kuraba mu gihe wakomeretse uvyifashemo gute. Mu gihe umugabo wawe yapfuye uvyifatamo gute, wavyifashemo gute, waciye wigenza nabi mu gihe wagiye mu gashomeri waciye utangura kwiba, mbega wavyifashemo gute. Mu gihe Imana yaguhezagiye uburyo bwinshi, imfuvyi wazitwararitse gute, abapfakazi wabitwararitse gute. Mbega umunsi zobikwaka naho nyine uzovyifatamo gute. Yumvise ugusenga kwawe kandi yabonye na musozi yawe, kandi agiye kuguhanagura musozi, kandi imigambi gufitiye ni myinshi kandi myiza. Uno munsi ni umunsi wawe Imana igira ikora igitangaza kidasanzwe, kuko igihe cyose harimo ibice bibiri by'ubuzima. Hari ico gihe ububayemo, ico gihe neza neza ubayemo cy'amageragezwa gihera hakazamo ikindi. Cya gitabo cy'umusiguzi nakubwira, mu gitabo cy'umusiguzi yavuga ko hari igihe cyo kusambura hakabona igihe cyo kubaka, hari igihe cyo kurira, hari igihe cyo kunezerwa. Igihe kimwe gikugwaho n'ikindi, ibihe bibiri ntibyinjirira muri rimwe, ntibibaho. Nurira kandi unezerwe icyarimwe, ntibibaho. Igihe cyawe cy'amarira haragezaho kigarukira, nuno munsi sejo uti Jack oya nawe no bitakunda kuva uno munsi biraza gukunda. Uti Jack none nuko nyine si birebire kandi Imana inaza kubikora. Nibaze ya uti Jack reka ndaguha karirimbo ati mwambie Emmanuel agira bigukorera. Rero Emmanuel upepo ndugu, wala usikutikise. Aliyeshinda kifo na mauti, yeye anakuona. Usiogope wala usife moyo, muite Yesu, muonyeshe matatizo, atakusaidia. Huo ni upepo ndugu, wala usikutikise. Aliyeshinda kifo na mauti, yeye anakuona. Usiogope wala usife moyo, muite Yesu, muonyeshe matatizo, atakusaidia. Mwambie Yesu Shida zako zote, ni mwaminifu, akiahidi anatenda kama alivyosema. akiahidi anatenda. Mwambie Yesu yeye ni mwaminifu, Akiahidi anatenda. kama alivyosema. Mwambie shida zako zote, Mwambie Yesu yeye
atakapokuinua watu wote watashangaa. Ondoa hofu na shaka, Yesu anakuona. Acha mafadhaiko, Yesu anakuona. Ayo yote unayopitia, Yesu anayaona. Siku atakapokubariki watu wote watashangaa. Ondoa hofu na shaka, Yesu anakuona. Yesu anakuona, Yesu anakuona, jipe moyo, anakuona, Yesu anakuona, anakuona. Yesu anakuona, usiogope, anakuona, jipe moyo, anakuona, Yesu anakuona, anakuona. Yesu anakuona, sifaza yake, anakuona, anakuona. Yesu anakuona, Yesu anakuona. anakuona. Yesu mwambie ati rero bwira Yesu arakubona, yumvise amasengesho yawe kandi yabonye n'amusozi yawe, yumvise amasengesho yawe kandi yabonye n'amusozi yawe, yumvise amasengesho yawe. Waramaze igihe kirekire usenga, nivyo harageze n'igihe uduga ku misozi, warasenze gose, ni kenshi wisonzesheje. Hari umunsi wisonzesheje rimwe ku munsi, hari n'ibihe, hari n'ikindi gihe wisonzesha iminsi 2, hari n'ikindi gihe wageze no kwisonzesha iminsi 3, hari n'ikindi gihe wisonzesheje n'iminsi 7, hari n'abandi bisonzesheje n'iminsi 21, hari n'abandi bisonzesheje iminsi 40. Ndababwire kandi ndabibabwiye ko yumvise amasengesho yawe. Aha, uti Jack, none twese yumvise. Oya, mbwira umuntu umwe, wewe woza kwakira ayo majambo nkuko ari gwawe ni gwawe, utaza kuyakira nka gwiwe si gwiwe, nuko nyine. Uti mbega none bigenda gute? Yesu igihe yagendagenda hano ku isi, hariho benshi atakijije, hari n'abandi yakijije. Abakiriye mu kwizera barakize, abatakiriye mu kwizera kandi abatashowe guca ko canke guca hafi yabo ntibashowe kuronka ico gitangaza. Ariko rero no munsi Yesu yakugiriye neza, uruguru radio kugira ngo ushowe gukira nawe, kugira ngo ushowe kugirirwa neza. Ni kenshi wasenze abantu baragutwenga, ni kenshi bakubonye udugumanuka, ni kenshi bakubonye nanye Bibiliya, ni kenshi bakubonye umenga nta ukubabaye, kugezaho no ku rusengero batakigutahura, kugezaho nabo mubana batakigutahura, kugezaho nabo utunze ubwawe batakigutahura. Abantu benshi ntibakuzi muri wewe, bakuzi izina, bakuzi ishusho, mugabo muri wewe ntibazi kirimo. Urababaye, umubabaro urimo ni mwinshi, amarira yawe ni menshi, amosozi yawe. Undi yatubwiye ati je ngombye kurira mona nja ahantu kuri aho abantu batabona nkaririrayo. Uririra abantu batabona, ntibazi kurira, bakubona utwenga bavuga ati yosha, ati noronka umunezero nkanaka. Kumbe mu mutima ufise agahinda kenshi kandi kenshi katagira uko kongana. Ariko yumvise amasengesho yawe kandi yabonye amusozi yawe, kandi agira guhanagura n'igihe cyawe. Niwe yerekuye ko ico kironda kigushikako, niwe yerekuye ko umara iki kiringo cyose utararonka umwana, niwe yerekuye ko iki kiringo cyose gihera utarashika hahandi wagomba gushika. Niwe yerekuye ugwara ingwara utazi impamvu. Tumaze iminsi tuja mu bitaro tukavugana n'abagwayi. Murazi ko Faraja Group buri wa Mungu yamija mu bitaro kuri abagwayi. Ni kenshi duhura n'abagwayi benshi akubwira ati ingwara sinzi iyo yajivana izanana. Hari igihe ugerageza kwirinda uko ushoboye kose, mu gufungura ukaraba n'isabune, mbere ukirinda byose muganga avuga, mugabo ntuzi ingwara aho izozizananye, ukabona ingwara iraje. Muganga agapima ibipimo vyiwe vyose, ivyo yize n'ivyo atize byose akagerageza, ugasanga ingwara urabuze ingwara, mugabo Imana ikabibizi ikabirekura, ugasenga ugatuma amasengesho.
abantu bakagusengera kugeza aho baruha, abantu bakaza kugusuhuza kugeza aho baruha. Abandi nasanze mu bitaro, nasanze abantu benshi bava mu ntara za ruguru, ugasanga nabi wabo barahevye no kubagemurira, kandi wabisuzuma ugasanga umenga nivyo. Umuntu ava mu Kirundo yagwariye Bujumbura, kwama bazana igapo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, birakunda. Abantu babandi b'abagenzi basigara bagutelefona mu ndwi za mbere, mu mezi ya mbere, wahamara umwaka ugira kabiri na telefone nturonka. Twasanze abamaze imyaka 3, abarengeje iyo myaka. Imana irazi impamvu uri ngaho mu bitaro, irazi n'igitungu wabaye nkuko, ingwara itagira icivuyeko, irazi impamvu, kandi niyo yabirekuye. Siyo yoba yagize amakosa, mugabo irazi impamvu yarekuye ivyo. Kuko hagati y'inyishu, hagati y'ikibazo n'inyishu, hari Imana igomba ibone icuza gukora. Yumvise ugusenga kwawe, nimba ari mu bitaro igiye kugukurayo. Ko yumvise ugusenga kwawe nawe none yo kurekezayo, nimba ijambo ari gwawe, nimba wajakiriye nka gwawe. Yabonye amarira yawe, amusozi yawe ko atemba, amusozi yawe aratemba, ukabura n'umwe aguhoza. Na wa wundi yakubwiye ati tuzokoma turi kumwe nawe mu marira, mu magogwa, mu marusho no munezero. Mu gihe cy'umunezero yakubaye hafi, mugabo mu gihe cy'amarira yabaye kure. Yakubwiye ati ndi bize, sorry, hari ibintu bifatira cyane, ntaco Imana irakubona akaca yiruka. Abantu barakuvuye ko bivanye n'ivyo waciyemo, abantu barakuvuze uko utari bivanye n'ivyo waciyemo, ariko warukiye gutangura umwanya w'amashimwe. Tangura umwanya w'amashimwe, gushima kuko Imana yumvise gusenga kwawe, kandi yabonye amusozi yawe, yabonye gutemba kwa amusozi yawe, yabirekuye ibibona, kandi nigiye kuvyugara. Igihe byose vyanse, igihe abantu bakubwira ati mviraho kirashisha, akubwira ati niwiyizire kibondo ndagukunda sha. Igihe abantu bakubwira ati nacumaze, we yakubwira ati ahubwo urafise valeur idasanzwe muri jewe. Mu gihe bose bavuze ati sindakuzi, mbewe uvuka he, sindakuzi, ariko yakubwira ati niwiyizire kibondo ndakuzi, kandi ndagufitiye imigambi myinshi kandi myiza. Igihe cyose abantu bagututse, bakuvugira ibyo utari, bagushiraho amazina utafise, bagushiraho amazina utazi, bagushiraho ibyo utazi, bakuvuga uko utazi, Uhoraho yashizeho amazina meza cyane. Yakwise ati uwo nacunguye, yakwise ati uwo nkunda, yakwise byinshi byiza, kandi gufitiye imigambi myiza. None igihe cyawe kirashitse, niki? Yumvise ugusenga kwawe, warasenze, kandi Imana yari yasezeranye ga. None ntiyagusezeranye wa munsi upfukamye, wa munsi muri masengesho n'abandi, wa munsi wegereye Imana, wa munsi na ya minsi urafise amakaye wanditsemo ibintu byinshi Imana yakubwiye, mugabo gushika ntivyari bwagere. Mugabo no munsi rero birashitse, vuga uti amen. Arindiriye ikintu kimwe gusa, icuza gukora hagati y'uyu mwanya wo hagati y'uko bikoza kw'iminwe no kuva muri iki kiringo cy'amageragezo wari urimo. Niki Imana igomba kubona, nimbuza kwishimira, nimbuza kuvyakira gute, nimbuza kugira ukwizera. Igomba kubona ikintu hagati yaho hantu habiri. Satani yaguteje byinshi cyane. Umwaka w'ishuri ugira uhere wa mugwara.
umwaka w'ishuri urihere ukabura minerval. Urazi ikibazo cya minerval cyane cyane ku mwana w'imfuvyi. Ivyo ni birebire. Ubupfuvyi bwawe wabayemwo burakuruhije cyane. Urabona abandi bana barira ati papa, bavuga ati papa, ukabona umwana arira afise igikombe cy'amata. Ati ivyo abandi baririra nivyo abandi barirana. Uwo munsi ukasanga wabwiriwe, washika hano ugasanga basheshe injya, ukitegereza. Narabwiye abantu bari masengesho bari babiri, bari abantu batandukanye bari masengesho, mugo bari bafise ubuzima butandukanye. Umwe yarafise umutwaro ukomeye cyane, avuga ati ndasaba Imana ko yongera neza ndonke ibifungurwa vyejo, sinzi ico nzogaburira abana ejo. Mu nzu banyirukanye, mumfashe gusaba Imana, bari masengesho, mumfashe gusaba Imana, Imana ingirire neza ndonke n'uwo mashamburete nobamo ko singira yo kuyiriha canke amecumba kimwe mu vyumba vyo mu nzu yiwe, kandi mumfashe gusenga abana ndonke minerval. Aravuga arira, undi nawe arahaguruka arira gose, afise igeragezo rinini cyane. Avuga ati nukuri ndafise igeragezo rinini gose, ati jiwe rero ati umushoferi atasiga acererwa iminota 10 yose aje kuntora. Nukuri mumfashe gusenga uyo mushoferi, Imana imugenderere azarashika kare, iminota 10 yose aracererwa. Ati nshitse muhira nawo, ati fisi geragezwa kubona amatara acikagurika, ati amata muri frigo acamera, ati ndanyumva umenga yakarisha kubera atamuyaga nkubo uhari muri frigo. Arira gose, abantu bafise amageragezo atandukanye. Wa wundi wa mbere yarira abuze icyo afungura, ubundi nawe ariko arira kubera ibyo afungura vyabaye vyinshi, yabuze naho abita. Ngo vya biduga biza gusomba umwavu ntibikiza, ibifungurwa vyasigaye twama tubita ugasanga bice biwerera ngaho hafi y'urugo. Ivyo bamwe baririra nivyo abandi barirana. Wararize, ntiwikawushe, wararize. Wararize bien kandi wararize cyane, kandi nta numwe yagojeje. Abagoje babivuga bigira gusa, bavuga amajambo make. Hari na kenshi warize batazi, ni kenshi wagiye hafi y'ikiyagura ngo witeyo, urabizi. Ni kenshi wagiye ku nzuzi, ni byinshi, ni kenshi wagombye kwiyahura. Ndibuka umuntu umwe yambwiye ati Jack, toko turavuga ubutuma ku radio nyene, ndavuga ni wowe ugomba kwiyahura, uraretse. Kumbe yarafise amafaranga 500. Ndibaza n'ubu arashaka kuba ariko aranyumva, agiye gutuma umwana agende kugura umugozi. Uyo mwana ntiyarazi uwo mugozi cyaza kuwukoza, yagomba yiyahure kubw'ubuzima. Ni kenshi wiyumviye kwiyahura, ni kenshi wiyumviye komoka, ni kenshi wiyumviye byinshi, ni kenshi wiyumviye no kuva mu gakiza, ni kenshi wiyumviye gufungisha naka, ni kenshi kubw'ibibazo urimo. Mugabo rero warasenze, none Imana yumvise amasengesho yawe kandi aje kugukiza, kandi yabonye n'amosozi yawe. Ni kenshi urira uri mu rusengero akibaza ngo wahezagiwe, kumbi nuntu n'agahinda k'ibibazo urimo. Ivyo uri kuracamwo nta numwe bitahura, nta numwe avyumva. Ubupfuvyi urimwo, urashika ahantu bagahamagara papa, nawe ukaca wibuka papa wawe. Hageze mu minsi mikuru y'ubunani na Nweri, urageragezwa bikaba ibindi bintu. Hageze mu kwezi kw'icenda k'umunani
ivy'ishuri, amakaye y'ishure. Kiraba ikibazo kinini. Je maze guhura n'imfuvyi nyinshi ziri mu bibazo nk'ivyo, cyane ivy'ishure. Wowe udibama, wowe ufise amakaye ayandi ugata, ufise minervale yindi ayandi ugata, niwibukure mwana w'imfuvyi nawe umugirire neza, umuhoza amarira yiwe kugira ngo nawe Imana iguhezagire. Imana irindiriye icyo ukora hagati yo kuva muri iryo geragezwa no kwinjira hahandi Imana igushakira, hahandi hari inyishu yawe. Yumvise ugusenga kwawe, yabonye amosozi yawe, mugabo hasigaye umwanya muto. Nawe ubizi uno mwanya ndiko ndavuga kumbura hasigaye iminota 3 kugira ngo inyishu yawe ikiboneka, cyangwa isaha imwe cyangwa umunsi umwe cyangwa sinzi. Mugabo muri ico kiringo ukirindiriye ko imaze kumva amasengesho yawe kandi ko imaze kubona amosozi yawe, igomba irabe ingene ugiye kuvyifatamo. Gira icyo ukoze, gira icyo uhevye kugira ngo Imana nayo igire icyo ikoze. Reka ndabwira igitangaza kigeze kuba. Ni Imana nziza y'igitangaza. Umunsi umwe twagiye kuraba abagwayi hari muri Rwakalade, tugenda twitwaje ibifungurwa ko buriya umuntu agwaye ubwiye ubutumwa bwiza utamuhaye n'icyo ashira mu nda naho nyene ntibigenda neza, kuko twama tugenda buriya Mungu. Maze uwo munsi dusanga twateguye ifungurwa bike bivanye n'uburyo bwari buhari, bica bisaba ko tugenda twarurira abagwayi njya. Igitangaza cyabaye kandi nta n'imisi myinshi iheze bibaye, abo twari kumwe baravyibuka, injya bararuye ntizigeze zihera. Uti Jack, ati byo tubiheruka kuri Eliya. Yes, byarabaye. Injya ntizahera kugeza abarura baza baranda bati Jack, ati turabonye ibitangaza, ati turaruye turarushe, ati turiko turarura injya zisubira hahandi, twarura nizihere zikaguma ziduga zigasubira hahandi kugeza n'ubu vyanse ko bihera. None iyo si Imana? Ico si gitangaza? Mbega nawe niyo gukora igitangaza? Igufitiye imigambi myinshi kandi myiza. Yumvise amasengesho yawe kandi yabonye kurira kwawe, yabonye amosozi urira. Igihe cyose wihanganye yarabibonye, igihe cyose warize yarabibonye, igihe cyose wagize ibibazo yarabibonye, igihe cyose wasenze yarabibonye. None yururutse kugira ngo akugirire neza, yururutse kugira ngo akwishure, yururutse kugira ngo agire icyo akora ku bugingo bwawe n'umunsi wawe. Ntusubire inyuma kandi hari hageze, ntunanigwe kandi wagira ushike. Hasigaye umunota umwe, hasigaye isaha imwe, hasigaye umunsi umwe, hasigaye indwi imwe, hasigaye ukwezi kumwe, hasigaye ikiringo gito cyane, hasigaye umwaka umwe, hasigaye ikiringo gito cyane. Uti Jack, umwaka umwe kumenga ni mwinshi, none kutahora uvyara, none ugomba uvyare inyuma y'amezi 2 ntibikunda. Utegeza kuronka umwanya wo gutwika uko ufise inda amezi 9 gahera kugira ngo uzovyare kumbure umwaka uza. Yumvise ugusenga kwawe kandi yabonye amarira yawe, n'ibirenge ibyo azobikora. Yaramaze kukwishura, yari yakubwiye ati nzobikora, ariko rero ntiyari bwakubwire rero ikiringo n'umunsi. Nuno munsi rero kandi gira ibikore, kandi ntutinye kandi ntugire ubwoba, kuko ni igihe cyawe. Gira ndagusengere.
kubw'imbabazi zawe mucunguzi gukura umwami uganza ibyaremwe ushizwe hejuru y'amajuru gukura umwami uganza ibyaremwe ushizwe hejuru y'amajuru sintinya no kuguha ubugingo bwanje kubw'imbabazi zawe mucunguzi gukura umwami uganza ibyaremwe. tugero dusenge ngenda gusengera wowe wumvise ko ari message yawe kugira ngo Imana iguhe kwihangana kuri uwo munota usigaye kuri ico kiringo gisigaye, kandi imbere yo kwinjira uvyifatemo neza kuko Imana irindiriye kwibona ingene uza kuvyifatamo muri uwo mwanya muto cyane usigaye uko winjira mu isezerano ryawe. Mana data uvyagiye ahera hawe, ndagushimiye kuko wamugira neza, ndagushimiye kuko utwibuka kandi wama wibuka kutugirira neza. Ndagushimiye kuri no jambo washimye ko tuvugana na bene data kuri uno munsi. N'umunsi udasanzwe, n'umunsi w'igiciro kinini cyane. Ntitwari bwamenye ko wumvise ugusenga kwacu, ntitwari bwamenye ko wumvise wabonye amosozi yacu. Era buno mu mama ibibazo yarafise, yarari mu bibazo byinshi cyane, cyo kimwe n'uyu mupapa, cyo kimwe n'uyu mwana, cyo kimwe n'uyu musaza. Eraba imisi yaramaze ari mu mageragezwa, eraba ikiringo yaramaze ari mu mageragezwa, yaratakambiye abatari bake kandi yari yagerageje mu rundi, ariko Mana nigeze aronka inyishu n'umunsi n'umwe. Yumva ijambo ry'iremeshanyo gusa mugo ntabibone, akumva usezerana biciye mu majambo yawe mugo ntabibone. Ndashimye izina ryawe kuko hageze igihe rero ko yobibona. Nigihe ciwe mugirire neza Mana, ntubure kumugirira neza kandi umurinde kuko ikiringo gisigaye ni gito cyane. Benshi bananirwa bagira bashike, umufashe ntananirwe kandi harahageze. Nigihe cyuko yinjira amasezerano yiwe, mugirire neza Mana no mufashe. Ndizeye kuza kubikora ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu, amen. Mwari kumwe na Jackson Nkeshimana. Kumurasha ku ofisi kibazo urashobora gutelefona kuri 79 57 14 29 79 57 14 29. urahurana n'abaturanya, urahurwana n'abatugwanya, kuko ari wewe bungiro bwacu, kuko ari wewe gomezi zacu.
jambo ryawe ritugira intambara si yacu intambara